bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, kwemera kubyara ubuzima. Ndabagumbiriye amahoro y'Imana abanena ni mama Yishu. Ngarutse mwaca kiganiro c'ijambo ry'Imana. Saba n'imbabazi abanywanyi bacu abahora bakurikirana ico kiganiro twarihora ducishaho misi yose rimwe mu ndwi ku munsi wa gatatu. Twari tumaze iminsi dusa nkaho umengo twagiye gikoje, ariko twari tuhari, zabaye imvo zitatuvuyeko, ariko nagarutse kandi nibwira ngo ntituzosubira kumara igihe cyose mu gacerere. N'umunsi rero ngarutse dusangira amajambo y'Imana ari muri Zaburi 68 imirongo 2 gusa, uw'19 n'uwa 20. Aravuga ngo umwami ahimbazwe atwikorerera imitwaro uko bukeye, niwe Mana itubera agakiza. Imana itubera Imana y'agakiza, idukiza kenshi, kandi uhoraho umwami niwe ashobora gukura mu rupfu. N'amajambo nkunda cyane, n'amajambo soma nkumva subijwemo intege, nkumva subijwemo inkomezi, nkumva nibukijwe ubuntu bw'Imana, urukundo rwayo, ubutabazi bwayo. Imana yacu ni rukundo pe, kandi Imana yacu iteze kudutabara muri vyose. Imana yacu iteze guseruka muri vyose. Imana yacu iteze kugaragara muri vyose, mu bintu umengo ni ibintu bidakunda, umengo ni ibintu bigoye, umengo ni ibintu bidasobanutse, ariko dufise Imana nk'umutabazi tureme. Dawidi ndamukunda cyane. Dawidi yabanye n'Imana mu kuri, yabanye n'Imana mu bintu byinshi, yabanye n'Imana yabanye n'Imana mu bihe bikomeye, mu bihe by'umunezero, mu bihe by'umubabaro, mu bihe by'intambara, mu bihe byo guhamwa, mu bintu byo guhigwa. Ibuka uyu Dawidi turiko turavuga amateka, ni Dawidi yari ari mu ishamba kuragira. Ndiyumviraho ico gihe Dawidi mbega yari mu ishamba kuragira, bene wabo bo bari hehe, bo bari bafashwe gute? Ariko ngasanga bene wabo bari mu rugo, kandi Dawidi ntiyari imfura. Ariko aba ari we aja kuragira, aba ari we aja mu gahinga, aba ari we aja kugwana n'idubu, aba ari we aja kugwana n'ingwe, aba ari we aja kugwana n'impongo, aba ari we aja kugwana n'ibintu byinshi bitandukanye. Bisigura ngo rero Dawidi iyo avuze intambara, iyo avuze ibihe bikomeye, iyo avuze urupfu, ni ukuvuga ngo ibyo byose yarabibonye. Rero aratubwiye hano ngo umwami ahimbazwe, kubera ko umwami atwikorera umutwaro. Reka nkubwire, hari igihe nje nshobora kuba ndi inshuti yawe, ariko umutwaro wawe sindawuha agaciro, sindawiteho, nkabona umengo urya nawe arigirisha, urya arifisinisha, none ako kantu niko katuma aboroga, ako kantu niko katuma avuza induru, none nkavyima agaciro. Ariko Imana data wa twese, uwo mutwaro muto uko wowe uri kose, uko kuntu vyoba bimeze kose, Imana ntabwo ije kubipfisha agaciro. Imana ntabwo ije kubisuzugura. Jewe ndi inshuti yawe, ndashaka kubiraba nkavyima agaciro, ndashaka kubiraba nkumva umengo ni ibintu bitari bikwiye kukuriza, nkumva umengo ni ibintu bitari bikwiye gutuma ufata amasengesho. Nkaba ngo none uriya yabuze icyo asengera kubera ko yasengeye ivyo onye. Urumva nkabifata nkabigira ibintu bito cane, nkabigira ibintu vyoroshe. Ariko Imana dawa twese,
Imana uburyo idukunda, Imana uburyo itwitayeho, Imana nta kintu na kimwe ifisha ubusa, nta kintu na kimwe ibona umengo vyari vyoroshe, nta kintu na kimwe ibona umengo uri kurigirisha, nta kintu na kimwe ibona umengo ntivyari bikwiriye. Imana yo mwijuru irakumviriza, kandi Imana yo mwijuru yiteze kugutabara, kandi Imana yo mwijuru ndabikubwire gutesha jewe mama nyisha hari igihe nca mu bintu nkumva birabaye birebire, nkumva birakakaye, nkumva sifise ukuntu bivuga, nkumva ndabuze nuko nifata. Hari n'igihe ngeraho nkavuga ngo Mana uri he, Mana wampebeshejwe n'iki, Mana wagiye hehe, ngataka nkumva ndabaye tufi, sinzi ko ndiko ndabivuga ngo uvyumve. Ariko nama nibuka ko Imana ihari ngo inyumve, ihari ngo intabare, ihari ngo inturu wo mutwaro, nkibuka ko naho wonkunda ntacyo wonkorera Imana itagukoresheje. Ndashobora kugutabaza nkagutakira ntungereho, ntuze ngo untabare, kubera ko Imana ntiyagukoresheje, Imana ntiyahisemo kunyiyereka iciye muri wewe, kubera ko nunkorera neza, nuntabara, numba hafi, ni kubera yuko Imana izoba yahisemo kuntabara iciye muri wewe. Hari igihe rero Imana itaba yahisemo guca muri wewe, hari igihe Imana itaba yagize showa y'ukunyiyereka iciye muri wewe, naho noranda gutabaza gute, bavuga ngo uriya nawe ararizwa n'ubusaha. Hari n'igihe mba nagutabaje kenshi ukavuga ngo none uriya nta nkuru nziza, misi yose nukurira, misi yose nukuniha, none naka nako. Ariko Imana data wa twese, nshuti mukundwa uri kuranyumviriza, ngo Imana tuyishime, Imana yacu idukura ku mitwaro, Imana yacu idutabara kenshi cane, Imana yacu iseruka kenshi mu gihe twananiwe, mu gihe turi munsi y'itapi, no mu gihe utari kurasenga. Hari igihe amasengesho yacu akama, hari igihe uba uri icyo uvuga, hari igihe uba uri muri Mana uri he, hari igihe wiyumvira ngo ubu hoho ndavuga iki, hari igihe wiyumvira ngo Mana we ndabwira abantu iki, ndababwira ko nakubonye mu yahe periode, ndababwira ko nakubonye ryahari, ko mbona biguma bikakaye. Ariko uwo mutwaro wawe ukungana kose, ukuremereye kose, naho abantu bo wita mutoyi, data we ntawe ukerensa, naho abantu bo wita munini bakavuga ngo ntibigushoboka. Hari igihe baturaba bakabona rero situation tutakivuyemo, hari igihe baturaba bakabona hari ibintu tutazosohokamwo. Ariko reka nkubwire, uyu munsi nje kukubwira ngo umwami wacu atwikorera imitwaro uko bukeye, niwe Mana wenyene atubera agakiza. Mayidiya ntabwo ari ababyeyi, ntabwo ari abashuti, ntabwo ari imiryango, oya, ariko ni Imana. Ni Imana itubera agakiza, ni Imana iplaninga kugutabara uko bukeye uko bwije, ku munota ku munota. Imana yitegurira kukugirira neza, Imana yitegura kugutabarira mu maso y'abagutwenga, Imana yitegura kugutabara mu gihe abandi bavuga ngo uriye ariko arigirisha. Umva nkubwire, wowe woza kungarinyira jewe mama nyishu, ugasanga mama nyishu habavye, ugasanga mama nyishu vyahuraguye, nkakwitegereza ubundi nkavuga nti niwivugirishe sha. Ariko Imana data wa twese, kakubwira ngo wirira, kakubwira ngo mpore mwana wanje, kakubwira ngo ceceka, kakubwira ngo ndi kumwe nawe, kakubwira ngo nukugutabara nzogutabara,
kakubwira ngo no kugirira neza nzo kugirira neza. Imana yacu irahambaye, Imana yacu irateye ubwoba. Ngo Imana itubera Imana y'agakiza, ngo idukiza kenshi. Imana ntabwo igukiza umunsi umwe, Imana ntabwo igukiza rimwe, Imana ntabwo igutabara inshuro rimwe gusa, ariko Imana igutabara every day. Imana igutabara every moment. Mu gihe abantu bo babipfisha ubusa, mu gihe abantu babona umengo nta mpamvu yo kugutabara, mu gihe abantu reka mbabwire reka cyo ashobora kuba ari mwene nyoko, shobora kuba nanjye ndi inshuti yawe ndi kukubwira aya magambo, nitwa ngo ndazi ijambo ry'Imana, nkagutabara uno munsi, ejo wandirira nkongera, ejo wambwira utabana bararaye ubusa nkongera, ariko hirya y'ejo nkavugana ariko uriya buri gihe ni naburaye, abana baburaye, bimeze uku bimeze kuriya, nkavuga nagende hariya nawe niyime. Ariko Imana yacu suko, Imana yacu ntabwo iturambirwa, Imana yacu ntabwo ituruha. Buri gihe Imana yacu iduserukaho, buri gihe Imana yacu yitegura kutugirira neza, buri gihe Imana yacu yitegura kuduheka, buri gihe Imana yacu yitegura kudutabara. Imana ntabwo iruhishwa n'ibihe, Imana ntabwo iruhishwa n'imyaka umaze utaka, Imana ntabwo iruhishwa n'iminsi umaze utaka, ariko buri gihe ngo ndose inshuti nziza cane yarankunze ntayizi, yafatishije umugozi. Imana irateye ubwoba, Imana yiteze kukugirira neza, Imana yagukunze utayizi, Imana yagukunze uri umunyabyaha, Imana yagukunze uyigirira nabi, ariko buri gihe Imana ntabwo izokuremerwa, Imana ntabwo izokurambirwa. Dawidi aravuga ngo idukura no mu rupfu, twagezeyo mu rupfu Imana ikadukura. Ibuka amakuru ya Lazaro, ngo yari amaze mumva kane gakwiye, ariko Yesu ngo yasibiye kugenda, ntiyabwo yasibye, yarasibiye. Ngo agezeyo ngo aravuga ngo Mana we, ngo ibi bintu kugira ngo izina ryawe rishimagizwe, ngo nzi ko ubana nanje iminsi yose, ngo nzi ko ubana nanje buri gihe, ngo ariko ndagomba ko aha hantu ibi bintu ubikore, Lazaro azuke, Lazaro aze ari muzima, Lazaro aze kugira ngo izina ryawe rishimagizwe. Yavuze ijambo rimwe gusa, ngo arahamagara ngo Lazaro zuka, yaraje. Yobu yarageze kuri stade yo kwiyagisha urujo, Yobu yarageze kuri stade n'umugore bamubwira ngo tukiyo Mana uveho, urabe ko yakwica tuburundu ukagenda. Nukuvuga ngo Yobu nta mahirwe, nta n'ikikara kaheze, ariko Imana mu bumana bwayo, mu rukundo rwayo, iraza meza, imugirira neza, iramushumbusha, imusubiza umubiri, imusubiza ubuzima, imusubiza amatungo, nabo abantu bose baragaruka. Ijambo ry'Imana ryambwiye ngo niyo yonyene ibasha kudukura mu rupfu. Nico gituma iyo ndiko ndaca mu bintu by'imizitanya cyane, iyo nababajwe rwose ndabwira Imana ngo Mana we, nizere ko turi kumwe, kuko mba nzi neza ngo niba Imana turi kumwe, peu importe aho nzogera, peu importe ikinogo nzogeramo, donc niveau yose noshikaho, Imana ibasha kunzamura, ibasha kunkurayo, ibasha kunduza, ibaja gusubira kumpagarika, ibasha gusubira kunkomeza. Kandi reka mbabwire, hariya hantu mba mvuye ntabwo mvayo ndigoyigoyi, ahubwo mvayo nongewe izindi nkomezi, nongewe izindi mbaraga. Rero Dawidi abivuga neza, aravuga ngo iyo Mana niyo yonyene ibasha kudukura mu rupfu.
inshuti mukundwa ushobora kuba uriko uracakomeye nka mama nyisho canke aharenze aho mama nyisho ariko araca ayiwe turafise imana ko biri kose turafise imana iri mu ruhande rwacu turafise imana iri mu ruhande rwacu. Hari undi muririmbyi yaririmbye aravuga ngo uko tubayeho benshi birabayobera byayobeye abayuda byayobeye abafarisayo ndetse n'abasadukayo birabayobera n'ukuri muri Yesu turaryamanye ibanga. Hari igihe ibintu biza bakavuga bati noneho inge turabe, ariko Imana wo mw'ijuru data wa twese ikaba yateguye kudutabara muri birya bihe, muri birya biruhije, muri birya bintu bidasobanutse, muri birya bintu biteye ubwoba, muri birya bintu abantu bose bavuga bati cette fois ntabyuka. Rero muze twiringire Imana, muze tubane n'Imana mu byo turimwo byose, tuyemerere igumane natwe, tuyemerere ibane natwe. Niyo yonyine ibasha kudukiza, niyo yonyine itaturambirwa. Abantu bokuruha, abavyeyi bokuruha, abavukanyi barakuruha, abagenzi barakuruha, no abantu babibereye no mu vyabo dahera ugasanga bariruhiye, ariko Imana ntabwo irambirwa, ntabwo isaza ngo yitwaze akabando, nta n'ubwipfa, kandi yoyo rero sasa akabirya ngo ifise ububasha n'inkomezi, imbaraga zo kudukura no mu rupfu. Rero nshuti mukundwa uriko uranyumviriza, ni mama nyishu eka arakubwira ngo ukomere, eka arakubwira ngo wizere Imana. Muri Axiya tuvuga ngo kwemera kubyara ubuzima, nanje kubwira ngo niwemerera Imana ukayizera, ukayigirira icyizero, izo gukura no mu rupfu, izo gukura ahantu kure, izo gukura ahantu utabasha kwikura, ize igushayure. Imana data wa twese iduhana umugisha. Shalom, shalom, shalom. Naraheze.